Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. N'umwanya w'ayandi makuru agezweho tubazaniye kuri uyu munsi wa gatanu, turi ku itariki ya 14 ukwezi ni ruheshi 2024. Tukaba tugiye kugera mu mbere tugiye kugera nta handi ni hagati y'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca n'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibintu noneho ngaho bigeze rero vyoba bikomeye cane inyuma y'inkuru nyinshi zigiye zitandukanye zigaruka cane ko Gervais Ndirakobuca ashobora gukurwa muri leta canke we ubwe akaba yotanga imihoho. Pacifique Ninahazwe ahejeje gutangaza amakuru abenshi batamenye, gusa muri aya twazabateguriye mukaza kubikurikira ku buryo burambuye. Ese Gervais Ndirakobuca na Varisito Ndayishimiye hagati yabo vyoba vyifashe gute? Imvugo zigiye zitandukanye Gervais Ndirakobuca ariko arakoresha muri ibi bihe vyoba zisiguye iki? Ese boba bagiye kwahukana? Imvugo itangaje ku muntu arongoye leta nayo yatangaje abantu benshi, kuko ngo bitoroshe no kuba umushikiranganji wa mbere wa Perezida Ndayishimiye mu gihe General Guillaume Bunyoni we yakurwa. Hari umurwi muto w'abajenerali bamuhamagaye ngo asigure uko vyagendekeye be na Perezida Ndayishimiye. Yoba yarabishuye ati ninde yoshobora gufasha umuntu avuga ko azi vyose kandi ashoboye vyose, igisata cose avuga ko ibikorerwayo ari wabizi gusa ata numwe aronka nico avuga. Ngo na Gervais Ndirakobuca rero vyoba bimeze gutyo. Gusa rero muri iyo nkuru Pacifique Ninahazwe nk'uko yabitangaje, turaza kubabwiramo ngo turwitwa gutembagaza umushikiranganji wa mbere turiko duhari, ndetse akaba yanatanze n'umwihwezo niba Gervais Ndirakobuca azotanga imihoho canke azorindira abogozwe. Muri aya makuru rero mugiye gukurikira iyo nkuru ndende, muza gukurikiramwo kandi muza kumvirizamo amakuru menshi mutamenye. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wayifyondako. Pacifique Ninahazwe ku rubuga rwiwe rwa Facebook yagize ati boba bagiye kwahukana. Akaba yatanguye agira ati umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yoba ariko araca mu bihe bitoroshe, iruhande y'ukungene asigaye aboneka gake, iyo abonetse naho agakoresha imvugo y'umuntu ataco ashoboye, ugakwiragizwa ibihuha vyinshi bivuga ko yoba ari mu nzira yo gutanga imihoho. Kuba umushikiranganji wa mbere mu gihe umukuru w'igihugu afise ububasha bwose bisanzwe bitoroshe. Kuba umushikiranganji wa mbere wa Perezida Ndayishimiye vyo biza biruhisha kurusha. Gervais Ndirakobuca ararushe, araruhishijwe no kutubahirizwa mu mabanga, aruhijwe no kuvogerwa mu mabanga. Azubahuka gutanga imihoho canke azorindira abogozwe? Hano turagaruka ku bimenyetso vy'ibihe bitoroshe Lieutenant General Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ariko arajamwo. Icambere n'imvugo itangaje ku muntu arongoye leta, uretse ko abarundi basigaye banamwibagira kubera avuga gake. Gervais Ndirakobuca yumvikanye muri aya mezi aheze akoresha imvugo itandukanye n'iy'umukuru w'igihugu nyuma y'igitero giheruka Buringa mu ntara ya Bubanza, aho abegereye Ndayishimiye bo bitwararika kwagiriza u Rwanda. Gervais Ndirakobuca yakoranije abajejwe intwaro n'umutekano mu karere k'uburengero bw'igihugu, agira ati abateye turabazi, ni bene wacu n'abana bacu. Iyo mvugo rero isa niyegeranye n'iya Perezida Kagame w'u Rwanda we yavuze ko atawateye Burundi ahubwo ko leta yiteye kugira yagiriza u Rwanda. Ejo bundi mu nama nshingamateka Gervais Ndirakobuca yabajijwe ku kibazo c'ikena ry'ibitoro yishuye ati umushikiranganji wa mbere nta nyishu mfise k'ico kibazo. Mu bindi bihugu umukuru wa leta yishuye gutyo yoca asabwa gutanga imihoho hakaza uwubishoboye, ariko hano yaravuze ikintu gikomeye. Murazi wacifatiye mu ntoke, genda mumubaze ico ariko arakora. Mu ijambo rigufi cane General Gervais Ndirakobuca yarahejeje kubwira abashingamateka ingene abohewe amaboko imugongo, ku buryo hari ibibazo adafise ko n'ijambo, kandi ari we mushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi. Mu ndwi iheze i Ngozi naho yaratomoye neza ko atazoreka kuvuga ibitameze neza naho ataco ashoboye kubikorako. Yagize ati ikibi nuko novuga amakosa. Imvugo rero ikaba yumvikanamwo umubabaro ku mutegetsi ubundi azwi avuga ategeka gusa, ariko hano rero akabona amakosa akisanga ashoboye kuyavuga gusa ata ngingo ari bufate.
ngo ntivyoroshe rero kuba umushikiranganji wa mbere wa Perezida Ndayishimiye. Pacifique Ninahazwe niwe yatangaje agira ati igihe Generali Alain Guillaume Bunyoni yakurwa hari umurwi muto w'abajenerali wamuhamagaye ngo asigure ko bagendeye be na Perezida Ndayishimiye. Yoba yarabishuye ati ninde yoshobora gufasha umuntu avuga ko azi vyose kandi ashoboye vyose, igisata cose avuga ko ibikorerwayo ari we abizi, nta n'umwe aronka n'ico avuga. Evariste Ndayishimiye ntiyubahiriza abategetsi bo musi yiwe ngo n'ibibazo bijanye n'ubushikiranganji butandukanye avyivugarira n'umushikiranganji umwe vyerekeye ntabicisha ku mushikiranganji wa mbere. Abashikiranganji ngo arabategeka atabimenyesheje ubatwara, bamwe muri bo rero gusanga begereye n'umukuru w'igihugu kurusha umushikiranganji wa mbere. Muri ico gihe umushikiranganji wa mbere asigara ata kibanza agifise kandi atubahwa n'abo atwara. Mu gihe umukuru w'igihugu yama ku rubuga umwanya wose akoranya inzego zose, umushikiranganji wa mbere arabura nawe ico akora mu gihugu hagati. Niyo mpamvu Jacques Ndirakobuca atakiboneka mu gihe akiri umushikiranganji w'umutekano n'intwari yo hagati mu gihugu, yaboneka umwanya wose ari we atora umuti w'ibibazo. Ni nawe yafashe ingingo zikomeye cane. Umushikiranganji wa mbere agira ikindi kibazo gikomeye kijanye n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Uyo nawe nyene ariha ububasha bwo gutegeka abashikiranganji bamwe bamwe, ahandi naho akiha kurangura imirimo imwe ya leta. Imfashanyo zihambaye z'igihugu arazihindukiza akizijana mu migambi y'ishirahamwe ryiwe, akongera agasaba n'abashikiranganji guhagararira iyo migambi. Uwo mushikiranganji wa mbere yovuga iki imbere y'umupfasoni w'umukuru w'igihugu? Ko imigenderanire ya Generali Bunyoni na Angeline Ndayishimiye yari yifashe nabi cane, niko n'iya Generali Ndirakobuca na Angeline Ndayishimiye yifashe. Muri ayo makuru rero Pacifique Ninahazwe we akaba yayatangajemwo ko hari uturwi duhari two gutembagaza umushikiranganji wa mbere. Ngo mu gihe umushikiranganji wa mbere atubahirijwe n'umukuru w'igihugu, bamwe mu bashikiranganji baca baja mu migambi yo kumusubirira. Twarababwiye ko hariho akarwi kashinzwe ko kwamamaza Robert Shingiro, ko rero karagiye mu matwi y'umukuru w'igihugu karamwumvisha ko Ndirakobuca adashoboye amabanga yamuhaye yamusubiriza n'umusivile nka Shingiro. Kugeza ubu rero ntawuzi ko Evariste Ndayishimiye azumvira ako karwi. Makuru adusumira, General Ndayishimiye we ashaka ko Ndirakobuca asubirirwa na Lieutenant General Gabriel Nizigama batazira Tibiya. General Ndayishimiye we yifuza ko amabanga akomeye y'igihugu yose yicaramwo inshuti ziwe. Iki kumbure nticoroshe ko umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere biboneka bava mu karere kamwe. Amategeko ntabibuza ariko abandi bajenerali nibo bavyakira neza. Nivyo natahurika ko umukuru w'igihugu agenda mu mabanga nk'ayo umuntu yari yakuriye rimwe na Bunyoni amwagiriza ubusuma. Ese Jacques Ndirakobuca azotanga imihoho canke azorindira abogozwe? Amasoko yegereje Jacques Ndirakobuca aravuga ko aruhijwe no gufatwa nabi. Baravuga ko intumbero yo gutanga imihoho yoba yarayimenyesheje bamwe mu bihangange mu butegetsi, ariko ntawe uzi ko yokubahuka kuvuga ku mugaragaro ko atanze imihoho. Kumwe Alice Nzomukunda yabikora muri Nyakanga 2006, ivyo bikoze ngo vyose no kwiyahura. Rimwe mu masoko yacu yo mw'iperereza ngo ryaratubwiye ko biteguriye guhagarara Jacques Ndirakobuca hamwe yoherahira agatangaza ko atanze imihoho. Datanze imihoho ngo azorindira ico Perezida Ndayishimiye azomukoza aho azoshakira. Mu kurindira rero azoba aranwa umuti urura nk'uko nawe yavyifurije abarundi igihe kiraho. Muribuka rero ko yagiye abitangazamwo nk'ingingo mu gihe rero yirukana amatukutuku mu gisagara ca Bujumbura. Ko rero niko vyifashe hagati ya Jacques Ndirakobuca n'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye, nyuma y'amakuru menshi y'ibiriko biravugwa ko ashobora gutanga imihoho canke akaba muri iyo ntebe y'ubushikiranganji bwa mbere mu gihugu c'u Burundi. Tubandanirize ku yindi nkuru n'ubundi yatangajwe na Pacifique Ninahazwe y'ingene abategetsi bo mu Kayanza bagize bati twebwe nyeganyega araturengeye ntawe twoshobora. Imisi irabaye indwi Komiseri Moise arakaza bataziranyeganyega ko zibara mu kuganagura umunyagihugu yitwa Joseph Habiyaremye muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza. Imisi irabaye indwi nyeganyega ataco abajijwe kijanye n'ico caha. Hagati aho nyeganyega yigamba ko amabi akora yatumwe n'umukuru w'igihugu, rero bigatuma abategetsi bose bo mu Kayanza bamutinya.
abategetsi bo mu Kayanza basigura gute iganaguro rya Joseph Habiyaremye? Reka navyo tubigarukeko. Twaragerageje kubaza abategetsi batandukanye mu Kayanza ko basigura iyicwa ry'umunyagihugu Joseph Habiyaremye yishwe na nyeganyega kw'igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa gatandatu 2024 ku mvu z'umutekano wabo, ntituza no kuvuga abo twaganiriye, niko Pacifique we abisigura ko kino kibazo rero kirabagora rwose kwishura. Mu mwanya wa mbere bashima gusubiramwo ivyo nyeganyega yababwiye. Umwe muri bo yagize ati: nyeganyega yatubwiye ko yari afise amakuru ko Joseph Habiyaremye yakora forode agashora ikawa mu Rwanda. Polisi baje kumusaka basanze ibiro 6 vy'isukari be n'umunzane, nta kawa bahasanze. Yavuze ko baciye bahura n'umugabo yarazanye ibiro bikeya vy'ikawa nka Joseph Habiyaremye. Tubwiye ko Joseph ari we yamusavye ngo aje kumwereka iyo banyegeza ikawa, niko kumujana muri kirya gitara c'ipinusi yarasiwemwo ku rubibe rw'u Rwanda. Nyeganyega yatubwiye ko bageze muri ico gitara kubera hari ahantu hamandagara umuntu agashungurukira mu Rwanda. Joseph yagerageje kwiruka, Nyeganyega aca aramurasa mu mugongo, aho muganga yararavye ikiziga arabona ko urusoro rwinjiriye mu mugongo ruserukira mu mutima. Mu mugongo hariho agakomere gatoya, mu mutima naho harugurutse rwose. Ariko rero biragoye kumenya ivyabereye muri iryo shamba kubera vyabaye hagati y'abantu babiri bonyene, umwe akaba yarapfuye. Hari igipfungu rero muri iyo nkuru. Hano rero hari n'utubazo dutandukanye tumwe tubona dutangaje. Se mubona bisanzwe ko hagiye gufata Joseph ubwo nyene haca haboneka umuntu amuzaniye ibiro bikeya vy'ikawa, ubwo siko vyari vyateguwe? Ikibazo ca kabiri: mbega umukuru w'igipolisi mw'ikomine arakurikuriwe kwijana wenyene mw'ishamba akajanayo n'uwitwa ko ari inkozi y'ikibi? Mbega yoba ari inkozi y'ikibi, ubuzima bwiwe n'ikawa n'igihe gihambaye ku buryo ca gihigano co gupfa yagarutse agafatwa canke ntiyari kugaruka agafatwa canke bagasaba igipolisi c'u Rwanda kikamufata nk'uko bahora bahana izindi nkozi z'ikibi? Ca kane: nukubera iki Joseph Habiyaremye maze kuraswa hatunganijwe igikorwa co kuraba ko muri iryo shamba hanyegejwe ikawa koko? Ni igiki cemeza ko ivyo Nyeganyega yavuze ari ukuri? Kuba yamujanye wenyene mw'ishamba ntiwoba wari umugambi usanzwe wo kwica Joseph Habiyaremye? Hari inyigisho rero y'agahinda kenshi. Uwo mutegetsi rero amaze kumva utwo tubazo yagize ati: mu by'ukuri twakiriye ivyo Nyeganyega atubwiye kubera atakuri turi bugire. Hariho ibibazo vyinshi bikeneye inyishu, ariko nta bubasha dufise ko umuntu avuga ko arungitswe n'umukuru w'igihugu. Erega Nyeganyega ntabangamiye abanyagihugu gusa, arabangamiye n'abajejwe intwaro. Nibaza ko umusitanteri wa komine Kabarore hari ico avuga imbere ya Nyeganyega. Mwebwe mushoboye kwandika, turabasavye ntimuhagarike, kumbure bizogera aho Procureur atahura ko atakunda ategerezwa kumutumako amwumvirize, nayo ubundi birateye isoni. Twese twigira abemeye ivyo yatubwiye, ariko biraboneka ko hakenewe umuco gusumba. Aya majambo y'uyu mutegetsi niyo abandi batubwiye. Abategetsi bose rero baratinya Nyeganyega kubera avuga ko yatumwe n'umukuru w'igihugu. Perezida niwe wenyene zoshobora gukemura kino kibazo. Se ninde azohana umwicanyi Komiseri Moise arakaza batazira Nyeganyega ku mabi menshi cane amaze gukora? Kuko amabi akora yatumwe na Perezida Ndayishimiye, se ryoba ari ibara mu Burundi? Kandi hageze n'uvyumva ko Nyeganyega atumwa n'umukuru w'igihugu, ivyo rero vyoba biteye isoni mu bantu benshi bagiye batandukanye. Mu bindi rero aho bigeze, ikinyamakuru Bonesha FM gitangaza ko mugambwe Padere unegura ko hashizwe imbere ibisata vy'uburimyi n'ubworozi gusa. Mu myaka igira 4 irangira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi, mugambwe Padere ubona ko hadugijwe igisata kimwe c'uburimyi n'ubworozi cane cane mu kugwiza umwimbu. Vyemezwa na Gabriel Ubanza Witonda arongoye mugambwe Padere, akanegura ko ibindi bisata vyibagiwe nk'amahinguro n'ibindi, kandi vyategerezwa kujana igisata c'uburimyi n'ubworozi. Uwo harongoye mugambwe Padere akabona kandi ko iruhande y'ivyo atagukorana n'ibindi bihugu vyabaye, akamenyesha ko habaye abakoreye nabi leta, hari abariye ibiturire, banyonoye amatungo ya leta. Tanga akarorero urugomero Mpanda Kajeke
amashirahamwe ya leta aguma ahomba bigakorwa n'abatobikoze, abantu rero bakaba bahembwa batari ku kivi. Akababazwa nuko ibice bishika 99 n'uduce dutanu bava mu mugambwe umwe, ibituma haca haduka ingaruka nyinshi mu gihugu. Banza witondere agasaba leta gutanga inyishu zibereye ku bibazo bihanze igihugu. Nako kandi mu mugambwe Codebu iragira ryandadaye ngo nawe utewe impungenge n'iduzwa ry'amafaranga leta izokoresha mu mwaka 2024 gushika muri 2025. Eva Niyibizi arongoye uwo mugambwe abona ko amafaranga ari muri iyo nteguro atagaragara aho azova, aho leta yadugije amatagisi n'amakori ku bintu byari bisanzwe bizimvye, abanyagihugu badashobora no kubironka vyoroshe mu gihe bari bakwiye no kuraba ahova amatagisi, ariko bagashishikara kurondera amatagisi ahantu hatari amafaranga. Mu vyerekeye gukoresha amafaranga, mu bwambwe Codebu ubona ko batashize inguvu mu vyerekeye kurwiza umwimbu. Eva Niyibizi kagira amakenga kumbona kazoza y'u Burundi bwifashe kandi buteye imbere mu gihe abakozi ba leta aribo bajejwe kurwiza umwimbu tagaragara ko baronka umushahara ubabeshaho, bakanababazwa kandi no kubona amafaranga leta koresha mu mwaka aterekana ko umukozi wa leta uwo ari we wese ashobora kubaho neza yidegemvya kandi ashobora kuronka ivyankenerwa. Eva Niyibizi rero agasaba nyabona ko tunenge twibonekeza twokosorwa muri iyi nteguro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2024 gushika muri 2025. Nako kandi Olcom nayo mu birabana n'ubutunzi ivuga ko ibabazwa n'itegeko rigenga amafaranga ritizwe bikwiye mu nama nshingamateka. Iryo shirahamwe ryishinzwe kurwanya abaryigiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Olcom ribona ko integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2024 gushika muri 2025 itigeze ryigwa nk'uko bikwiye mu nama nshingamateka. Gabriel Rufyiri arongoye iryo shirahamwe akavuga ko umushingamateka yaronse umwanya wo kuriraba no kurisuzuma neza mu munsi umwe, kuko iyo nteguro y'itegeko ryazananywe mu nama nshingamateka igenekezo rya 12 ruheshi ryemezwa igenekezo rya 13 ruheshi, bituma umunyagihugu atiyumviriwe muri iryo tegeko ngo ahabwe agaciro na rirya muri iyo nteguro. Bakora n'amatagisi n'ibindi vyadugijwe. Rufyiri akabona ko igihugu gisa nuko atanama nshingamateka ihari uravye ibintu biriko birakorwa, kuko itegeko naho baryemeje ritaje kwishura ibibazo bihanze igihugu n'abanyagihugu nk'ubukene bw'igitoro, isukari n'ibindi. Agasaba umukuru w'igihugu rero gutanga ijambo ry'ihumure akavuga ingene ibintu vyogenda kuko abarundi ngo bararushe. Niko rero muri Olcom boba batangaza. Mu bindi rero bigiye bitandukanye vyanditswe kandi vyanagarutsweko cane kuri uyu munsi, ikinyamakuru Iris News naco candika ku nkuru zigiye zitandukanye kivuga ko agafashanyo ngurane gahabwa abanyeshuri muri kaminuza ngo karashobora kuduzwa kuva muri Mukakaro, kuko rero mu vyizwe n'inama nshikiranganji kuri uyu wa gatatu harimo urwandiko rwerekeye kunagura uburaro muri kaminuza y'u Burundi no gutunganya ibijanye n'imfashanyo hamwe n'ingurane mfashanyo ironswa abanyeshuri ba kaminuza. Ngo kubera rero kwiyongera ntari ryo kwibitigiri vy'abanyeshuri, kaminuza y'u Burundi yagiye iragabanya ivyo yahora ifashamwo abanyeshuri. Urwandiko rero rurerekana inzira zishoboka kugira ngo ibijanye n'imibano muri kaminuza binagurwe, hamwe n'ivyokorwa kugira ngo amatungo kaminuza cane uburaro n'uburiro biriko birononekara bikoreshwe neza, mbere n'abikorera ivyabo bikajamwo. Nk'uko Jerome Niyonzima n'umunyamabanga mukuru wa leta yabivuze, inama nshikiranganji imaze kwihweza urwo rwandiko ibonye ko leta itegerezwa kugira kigoro, kuko indero y'urwaruka niyo kazoza k'igihugu. Isavye ko amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2024 ushira wa 2025 utegekanywa iduzwa ry'ingurane mfashanyo ihabwa abanyeshuri muri kaminuza. None abapoire mwoba muvyakiriye gute? Mugire ico mushikiriza muri commentaire, turazi ko mutumviriza. Haribazwa niba umukate ugiye guharurwa mu bidandazwa bikenye mu gisagara ca Bujumbura. Amakaritsiye yo mu manuko bw'igisagara ribonekeza ikena ry'imikate na cane imwe bita penkupe. Umwe mu baguzi b'iyo mikate rero yamenyesheje ko kugira uburonke
aca ku mabutike menshi agenda arabaza, ivyo navyo ngo biramugora mu gihe aba ariko ahorondera abana baja ku mashure, akagira ati ca mpitamwo kugura ibiyisubirira nk'ibitumbura canke ivya pati navyo birazimvye bisaba kugura vyinshi kugira bakwirwe. Gilbert umwe mu badandaza imikate wo muri quartier Busoro muri zone Kanyosha agatanga imvo z'iryo kena zishika kuri zibiri. Icambere ibiciro vy'ibikoresho vyo kuyikora biguma biduga kandi vyarabuze, aho avuga nk'isukari umufuko w'ifarini ugeze ku bihumbi 105 vy'amarundi, igikinju c'amakoto kikaba kigeze ku bihumbi 15 n'utundi twankenerwa duto duto dukoreshwa ngo karaduza ibiciro. Ivyo biraheza rero bigatuma imikate izimba ikagurwa n'abaguzi bake. Mudandaza ati sinokora mpomba nca ndeka kuyirangura. Mvo ya kabiri n'ikena ry'igitoro nayo yoba yaravyunyuye. Byose muri iyi minsi inkwi zishigwa mu mafuru ateka imikate zimanukanwa n'ibiduga binini, kamere imikate ahanini itemberezwa n'imiduga iyikura ikorerwa igana ku baranguzi, naho rero bagaba bakoresha amakinga. Muca mwumva ko kudushikira biba ikibazo mw'ikena ry'igitoro. None aho uherereye wowe wari uriko wumviriza aya makuru, umukate vyoba vyifashe gute? Vyonda kuri subscribe canke s'abone n'umutari wafyonda kwibuke no kubisangiza bagenzi bawe, unaterera ivyiyumviro vyawe muri commentaire. Iyi ni Mboneshakure ya Hejuru TV, turasubira kubana.